Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaganutse kuri uyu wa 25 Munyonyo 2023 avuye mu gihugu ca Tanzania mu nama igira 25 y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Mu kiganiro yahamenyesha makuru yamenyesheje ko mu byaranguwe n'u Burundi harimo ukwinjiza igihugu ca Somalia mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Tuhejeje ikiringo twinjije ikindi gihugu gishasha. Somalia ubu yarinjiye nayo mu muryango wagutse. Burundi rero behereje ikiringo nabwo bufashije umuryango kwibaruka, nico nikindi ciza cyane kandi twese dukenguruka. Uburundi bwarabonetse imbere y'amakungu kuko kurongora umuryango nk'uyu n'ibintu bitari vyoroshe, babona ko umengo Burundi buzobishobora. Ni kuvuga ko Burundi bwarerekanye ko bushoboye. Amakungu araza mu Burundi, baradutumiye mu manama menshi tugera duserukira akarere, tukaba dushimishwa nuko n'ibihugu byo mu karere byaradushimiye cyane, byaravuze yuko twabavugiye koko neza, turabaserukira bikwiye imbere y'amakungu. Kandi mwarabonye ko no Burundi bwaciye butanga no gutegura amanama, bakaza bakabona Burundi by'ukuri, barabubona ingene bwifashe. Ni kuvuga yuko no Burundi bwugurutse. Hanyuma byaratumye n'imibano hagati y'abene gihugu mu bihugu bigize umuryango nabo nyene buguruka baraja kuraba, kuko urumva Burundi aribwo burongoye, birumvikana ko bategerezwa kuza. Murabona n'ubu mwogenda nko kukiyaga Tanganyika muza gusanga muri aka karere abantu baza kumara umunsi wa gatanu n'uwa gatandatu n'uwa mungu Burundi ni benshi cyane. Ivyo byose byaratumye Uburundi bwuguruka, abantu barabubona, burasubira kuronka agaciro. Hariho ibijanye rero n'amahoro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bijanye n'amahoro twarakoze ko dushobora, kandi n'amakungu arakenguruka, twese mu karere twakengurutse. Nivyo duhejeje ikiringo, hanyuma n'inteko twari twarungitse nazo nyene zihejeje ikiringo. Arico gituma ico kibazo cadufashe umwanya, kubera amahoro ntaragaruka muri ico gihugu. Ataragaruka rero twebwe duca tubona ko akarere kakigwaye. Nico gituma rero twaciye igihugu cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kuravuga iti babona yuko ikiringo cyohera batazocongera. Mugatura natwe turabwira tuti none amahoro nayo bizogenda gute? Batubwira yuko Kongo isanzwe iri mu karere ka SADC, ikaba mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Novuga niho twaciye dufata ingingo yuko ubwo burere bubiri abatwara ingabo z'ivyo bihugu boca bahura bakagira inama kugira ngo batubwire byose ivyo bazaba babonye mu buhinga. Ivyo bazaba babonye bizoca bidufasha gufata ingingo rero yogenda neza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arashimira abarundi bafashije indongozi mu byaranguwe muri ico kiringo. Ndakengurukira abarundi bafashije indongozi, kuko nizo ibisata byose binyuranye n'ivyo byaca birongora. Twararongoye rero mu bisata bitandukanye, ndetse ubiravye bose barabashimiye. Nico gituma n'ivyo twabishitse ko nk'uwo mugambi bijanye no guteza imbere amahinguriro. Murumva yuko abarundi nibo bari babirongoye, ivyo tungutse byose n'abarundi. Nkabandi bakengurukiye kubwira n'ubukerebutsi bakoranye. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko kabugiye kurongorwa n'umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo.